papa wanje na mama bagize divorce MC4 mfise imyaka ine baratandukana nandi muri maternelle baratandukana bamaze gutandukana jewe kweko j'aimais mon papa gose nagumanye na papa genre mama narabibona yagiye iwabo mu ijoro saa munani z'ijoro yambaye idra hari amasene nagiye mbona papa atora impuzu ziwe asuka ko essence aturira za mama hari n'andi masene menshi mabi acafuye jean nkunda kuvugira kuri kamera ariko nabibona nkiri umwana jean nta valeur nabiha kuko nari nkifise burya bwenge bw'abana navuga ati papa arangurira chocolat papa arasohokana papa arangurira udukweto numva yuko ndamukunze uturato numva yuko ndamukunze gusumba ikindi kintu bon nabona yuko mon papa est mon roi nabona ko ari umwami kuri je numva ko ndi protege byaje no gutirigana le jour où natahuye initiative ya mama yakuze ari umuntu asenga yakuze ari umuntu yama kuri karago acakurana n'imico myiza s'il vous plaît muri iki gihe biragoye gutwara umukobwa mugakora mariage genre ukamubera umucanci uri umugabo ubu ni ibintu bitakibaho no bivuga ariko ndashimira mama kuba yarifashe mu buto bwiwe papa wanje akamubera umucanci kuko na papa peu importe vyabaye yarabimushingira ko Intahe genre mama kuri papa yari umugabo we wa mbere nta wundi mugabo yigeze kumenya bamaze gutandukana jewe narigishijwe inyigisho mbi cyane kuko papa yaceza n'undi mugore cette femme là yitwa la douce yari umukongomani kazi akimuzana bon la femme mu ntango yarankunda yaranyereka yuko ankunda kugira ngo aganye confiance kuri papa kuko na papa yarankunda vraiment ariko mu nyuma maze gukwiza 5 yatanguye kumfata nabi nkakubitwa ndakana gato papa atazi na kimwe akambuza kuja ku ishuri kuko papa yavyuka aja ku ishuri je nande naba nkiryamye rimwe nkasiba umunsi wo ntazibagira n'umunsi yambwiye ati genda uzane impuzu zawe j'avais 5 ans umwana wa 5 première niga mu wa mbere ica ndagenda nzana impuzu zanje ndazidepose ikintu yakoze yambwiye ati fata isabuni n'ibimesera hari mutu jinsi ja umwana wa 5 urabona image kunabangana narameshi yambwiye ati sindi nyoko utegeza kwimesurira ntanubwo ndumuyaya wiwawe cyari ikintu kibaye ubwa mbere kuko mama nabona mesera mama yamvyukiriza ku cyayi mwana ku shuri nyaruka nsibye ahubwo akandoda ariko natangwe kubona difference ndavuga ati muga mama karabaye mama kweri kibi atabinkorera ntangwa kumva ngo umenga ndi hojete papa nkagira ubwoba bwo kubimubwira jean nta kintu kimwe namubwira nari ndi timide gose ariko byatumye nkura ndi umuntu nanka cyane le mahatre kuko no mu nyuma hariho n'undi yazanye inyuma yiwe yari yongeje icyabikubwira no kuvuga ashatangura kunyigisha inyigisho zivuga Hello bakunzi ba Loy TV turabaramukije bivaye naho muherereye hose ushobora kuba huri ari mu gatondo ari mu ijoro ego ushobora kugwaye ushobora kubugwaje ushobora kufisa ibindi byinshi bituma utamererwa neza bivaye niba bacamo ku isi tugati ni wihangane kuri mikro ni wa musore wanyu ni Delphin niyo gusaba ndi ngaha mu bwami bwa Loy TV ushobora kuvuga mu bwami bwa Loy TV ukavuga muri studio za Loy TV ntacu butaye ndi ngaha rero simba nije nyene mbafise umutumire ruhande yanje hariho umwigeme mwiza umwigeme aberewe aho tuma kuyaga nawe bise byinshi zo kuyaga nawe ariko imbere yuko dutangura ikiganiro cacu nyezina ngo manzi ndamusabe abaramutse bakunzi ba Loy TV murakoze ndabaramukije abakunzi ba Loy TV abadukurikirana kuri Instagram YouTube na Facebook ku mazina yanje nitwa Bella Shaka Ryimana ariwe Bella Shaka ego yitwa Bella Shaka niyo mazina yiswe n'abavyeyi usanga kandi bamutazi akandi kantu baba baragutaziye ego hari akandi kantu bantaziye ka Miranda Bellan Mirandan
Okay. yego Yes, ni Bella Shaka canke Miranda. Ngataza kumaza Miranda ryavuye he kugira ngo tumenye vyinshi kuri we. Ego turi ngaha rero na Bella Shaka canke Miranda turafise giswa kuyaga nawe tugusabe kudukurikirana ikiganiro cyose guhera mu ntango gushika tukimaze kuko ndazi kaza kunezera kiraza kukwigisha kuko umuntu kwiyisa agenda arahorana byinshi bigiye bitandukanye. Cyatumye tumutumira ikindi mwana karo mwigeme mwiza kandi murazi ko kwisi uko tubayeho turaca muri byinshi bigiye bitandukanye guhera umuntu akura bivanye n'ahageze umubaje ati mbe wewe wakuze gute waciye mu byihe byakubabaje byakunezeye usanga muri usanga umuntu afise byinshi yagiye aracamo uno musi ndi kumwe na Bella Shaka niyo sije uno musi ndaza kumubaza byinshi bigize Bella Shaka. Bella Shaka ninde? Bella Shaka bahehe? Bella Shaka arika nko kumiriza ikiganiro cyayo wumva ko yo mumenya byimbitse ninde? Okay, Bella Shaka sindi nkumi, ntago ndi nkumi. Ndi mama w'umwana umwe, ndi mama Princess Daniela Iteriteka. Nkafise imyaka 23. Bon. Aho mba ubu mba mu bwiza kujya mbere. Ariko mvuka mu cibitoki cya Rugombo mu Rugombo. Ndi umwana agira kabiri muri famille ya Kaburungu Davidi hamwe na Chimaye Louise. Nkaba narize finance et comptabilité kaminuza. Ego bon nibaza yuko mu cyamaka ari ibyo novuga. Murakoze cyane reka do mwidondoro wiwe kuko biraryoshye ngo tuganire n'umuntu tuzinanye ngira nawe wamaze kumumenya ni Bella Shaka umbisa hava umbisa umuryango avamwo n'umwana agira kabiri kandi avuze nti fise ntavu nyibesha ko ndi nkumi ndafise n'umwana twa princess ngira zo cyambera amabuko. Birashoboka. Afise imyaka ingahe numve ko nobanda ndazegeranye. Bo princess ubu ntarakwiza 2 ans acari muri une année quelques mois. Ndo asino murindira kameme no wa nakoze ihaniro ariko ngoma ndakubaza ikibazo rero Bella Shaka. Bella Shaka urambwiye ko ufise umwana. Ego urambwiye yuko waciye no ku ntebe y'ishuri ari bamwe twitwa incabwenge. Ibyo se n'ibintu bigize wewe akunda shaka kumenya ari Bella Shaka uhera mu buto bwiwe nibiki yakuza akunda amaze kugera mu bigero byagiye birakurikirana gute gushika no munsi Bella Shaka yarinze aronka umwana byagenze gute? Murakoze cyane mbaje ibibazo byiza cyane binkorako bivanye na my history background ubuzima bwanje nakuriyemo. Ubimbaje hageze ndagushimiye. Wow. Ego mbo nyangerageze guhera ko ibintu nkunda nakuze nkunda gushika isaha ukuntu bimeze. Bo jewe nakuze nkunda cyane papa. Papa nakuze ndamukunda ko turasa ukunyene nesa niko na papasa. Ego maze gukura hari byinshi nagenda menya hari byinshi nagenda tahura byatumye numva yuko urukundo papa naenda mufitiye barayonze rahira gushika no mwanya twabwa kutakimukunda. Kubera gusa kajya kantu k'ubuvyeyi sino mwaha ndamugira umwansi ariko numva ko ijya affection yarapfuye. Ndumva yuko umuntu nakunze cyane ubuzima bw'iwanje ni mama. Yego fise impamvu zikomeye zatumye nkunda mama gushika ni isaha ndumva yuko nta wundi muntu nakunda kurusha mama wawe. Yeah. Ariko ntaguciremo gatoya uvuze nti papa naramukunda kuko turanasa ariko gushika no mwanya ni isaha ni kantu k'ubuvyeyi gasigaye nta rukundo nkimufise ko turashaka kumenya hari habaye iki kugira ngo ugere ku rwego. Bo jewe nkuko nabwiye ko umwana agira kabiri naravutse canza papa dusa papa yanyeretse urukundo nkiri umwana aranyereka vuma yuko ankunda namukuye ko vyinshi hari amatala amwe nagenda mukurako ukunda ivyigwa kumenya indimi byose nabikuye kuri papa. Rero byatumye ndamukunda cyane nkiri umwana nkumva ko ari umuntu no kwa mandi impande yiwe byaje ro guhinduka mu nyuma. Bigenze gute? Ni kuvuga papa wanje na mama bagize divorce fise 4 ans fise imyaka baratandukana naye ndi muri maternelle baratandukana. Bamaze gutandukana jewe kweko j'aimais mon papa gose nagumanye na papa
Jean mama narabibona yagiye iwabo mu ijoro saa 8 z'ijoro yambaye idra. Hari amasene nagiye mbona papa atora impuzu ziwe asuka ko essence aturira za mama. Hari n'andi masene menshi mabi acafuye Jean nkunda kuvugira kuri kamera, ariko nabibona nkiri umwana Jean nta valeur nabiha, kuko nari nkifise burya bwenge bw'abana navuga ati papa arangurira chocolat, papa arasohokana, papa arangurira udukweto, numva yuko ndamukunze uturato numva yuko ndamukunze gusumba ikindi kintu. Bon, nabona yuko mon papa est mon roi, nabona ko ari umwami kuri je, numva ko ndi protege. Byaje rero gutirigana le jour où natahuye initiative ya mama yakuze ari umuntu asenga, yakuze ari umuntu yama kuri karago, acakurana n'imico myiza. S'il vous plaît, muri iki gihe biragoye gutwara umukobwa mugakora mariage genre ukamubera umucanci uri umugabo. Ubu ni ibintu bitakibaho no bivuga, ariko ndashimira mama kuba yarifashe mu buto bwiwe papa wanje akamubera umucanci, kuko na papa peu importe vyabaye yarabimushingira ko Intahe. Genre mama kuri papa yari umugabo we wa mbere, nta wundi mugabo yigeze kumenya. Bamaze gutandukana jewe narigishijwe inyigisho mbi cyane, kuko papa yaceza n'undi mugore. Cette femme là yitwa la douce, yari umukongomani kazi. Akimuzana, bon, la femme mu ntango yarankunda, yaranyereka yuko ankunda kugira ngo aganye confiance kuri papa, kuko na papa yarankunda vraiment. Ariko mu nyuma maze gukwiza 5 ans yatanguye kumfata nabi, nkakubitwa ndakana gato, papa atazi na kimwe, akambuza kuja ku ishuri, kuko papa yavyuka aja ku ishuri je nande naba nkiryamye rimwe nkasiba. Umunsi wo ntazibagira n'umunsi yambwiye ati genda uzane impuzu zawe. J'avais 5 ans, umwana wa 5 première, niga mu wa mbere ica ndagenda nzana impuzu zanje ndazidepose. Ikintu yakoze yambwiye ati fata isabuni bimesera, hari mutu jinsi ja umwana wa 5 urabona image kunabangana. Narameshe yambwiye ati sindi nyoko utegeza kwimesurira ntango ndumuyaya wiwawe. Cyari ikintu kibaye ubwa mbere, kuko mama nabona mesera, mama yamvyukiriza ku cyayi mwana ku shuri nyaruka nsibye ahubwo akandoda. Ariko natangwe kubona difference, ndavuga ati muga mama kweri kibi atabinkorera, ntangura kumva ngo umenga ndi hojete. Papa nkagira ubwoba bwo kubimubwira, Jean nta kintu kimwe namubwira, nari ndi timide gose. Ariko byatumye nkura ndi umuntu nanka cyane le mahatre, kuko no mu nyuma hariho n'undi yazanye inyuma yiwe yari yongeje icyabikubwira. Nukuvuga achatangura kunyigisha inyigisho zivuga yuko mama ari umurozi, mama mvyara. Nukuvuga ndamubonye nzokwiruke jewe mama, imagine twarahuruku ari mama yamvyaye 9 mois nkiruka. Izo nyigisho azigishwa n'uwo mu mahatre canke na so wawe? Na mahatre umva bacha bafasha, ariko uwabizana yabari papa. Akambwira ati mama wawe mwicanye atokwica, nivyo zo kubijya ntuzubige. Rero mbonye mama nabona ngiye yuko mama ari umurozi, naca niruka. Mama nawe abibonye yaca turika karira, kuko yabona ko kumenda isi n'ijuru bimuguye. Ndibuka un jour yaraje kwishura niga muri Soweto, abo tuganyigira bacha bavyibuka ahantu ahita Munyika, Soweto niho niga. Mama yaravuye guhembwa acaca kwishuri ku ndaba, ndasohoka aca mama franga, ngo sinibuka igitigiri, ariko yaravuye amafaranga ashobora kugura amabarafu n'imikate. Ndibuka ko ndaciye ngenda nuri barafu 2 cyangura na shokora 2 cyanda zitahana ayandi shira ku mufuko. Shitse muhira cyanda ndabwira papa mama yanguriye, mama wawe ego guta muri toilette niwe yamerekeje, ndabita muri toilette ukumbona ntanakimwe nariyemo. Mama ararira gose, mama niwe yanshingiye Intahe umunsi ngenda atampamagaye. Jewe naravyuse ndi umwana wa 6 ans, ndavyuka umutima uranga, ndavuga ati papa shaka kwa mama. Papa yandavye nk'isinema, kuko ntiyari yumvira ko icyo kintu no cyumvira. Mama ha yarari nenda hazi
navuze ati ndagiye nambaye uturato ca ndagenda mama yabonye ndamushikiriye yaciye arira kubera yarasenze Imana iramubwira yuko nzoza jenyene azombona mama nabonye arira amarira y'ivyishimo pour la toute première fois narumvise mbaye aimé bushasha genre ukuntu yampobeye n'amarira narumvise yuko isi vraiment ndakunda bwabwo yuko ari umurozi bo buraheze okay Chegembere yatetse isombe acarangaburira aranyoza icaje rero kumutangaza bukeye yasohoye impuzu za mukuru wanje na mutoyi wanje aramesa acabona nje kumufasha kumesa wewe urazi kumesa ndavuga ati yego je ndi mesera c'est pas possible mugiye mukuru wawe ntimumesurira bo ntiyarabizi ko jewe ariko ndiko nkurira mu gisoda avec mama hatra byose narabikora yarazi kuri weekend rero kuko urabona muhiri wacu nyene kwa papa ni inzu nini cyane inzu y'ibyumba bitandatu amakoridoro saro yoyo ni igihugu kutumva yuko nakoropa papa tabizi nkakoropa n'imisingi nkayikoropa iyo nzu yose ndi umwana w'imyaka ingahe 6 ans iyo nzu yose nakorofye nawe noza amasahani yose nakubura n'igikoni s'imagine rero maze kubona difference yo kuba kwa papa no kuba kwa mama narumvise no kwigomera kwa mama kandi nize mbu wambere ariko papa maze kuja kuba kwa mama ko nindi mu wa kabiri j'avais 6 ans cyanda bo wambere papa ashaka ngo yaha ngo nta wambere ngo nyina we niba mwibiye amanota ko bama nayigisha mu wa kabiri primaire yamwibiye yibagira yuko turi kumwe mbu wambere genre nabona gusa ko rajya ma critique kubera yuko batandukanye cyandi yakira ndigumira kwa mama rero mu nyuma uyu mugore nawe ntibabanye babyaranye umwana umwe uyu mugore baca baratandukana bo genda gumaho maze kugira mwaka wa 4 primaire papa dusya kandi kumurondera kuko nufise ndamukumbuye wewe nufise nkumbuye papa kuva ico gihe uwo munsi wamerwe na kwa mama wawe wongiye kuja kurondera papa wagize mu wa 4 hari haci imyaka 2 canke 3 ko aho rero kenshi nakunda kuja kwa grand-père zara papa niberayo mbona ndi umwana gusa nkunda famille tante ndi kwa shangazi ndi kwa papa muto ndi umva naguma ngira aba visite muri famille gusa umwanya munini nabandi kumwe na mama candaza papa charantora nandi kwa grand-père yabinonye ni Bujumbura aranyigisha kuri base 2 ndahigira 4e na 5e nabo wambere ibice byose vraiment bo papa ikintu namubona mu maso yarakunda kumbona nteye imbere Jean mbo wa mbere ico kintu nabona we koko kimunezereza cyane kandi nkahandi umwana nkunda kubaza utuntu rero mu nyuma maze kumenya ukuri kwa byose nkamenya Jean ukuntu papa yala maltraita mama kandi ibindi nkavyibonera burya hari ikintu nawe ukuze ushibonera wavuze ko umugore yarafise ubwambere nyuma mama we yazanye umugore atangwa gukoropesha kubwira ati niwimesurire byashitse nabo baratandukana bamaze gutandukana nta wundi yazinya cyagumara wenyene yazanye undi umunyarwandakazi ure umunyarwandakazi je nayo maze gukura j'avais 15 ans niga mu 10 donc cette femme là yari umunyarwandakazi yarashatse nawe gushaka gukora nk'ivyo bankoreye nkiri muto muga ntivyari gukunda parce que j'étais mature ntivyari gukunda yuko abinkorera niyo maze kubona yuko ndusha umva ntari impamvu nimwe yari gutuma ndamukunda kuko nabona hajya ahantu hari kuba hari mama wanje kandi nabona yuko iyo nzu arimwo ari yashaka mama wanje ibazi bubakanye inzu papa na mama yarafasha abayede akaja mu kinogo afise inda yiwanje akabafasha kugira ngo iyo nzu bayubake mu nyuma papa aramuhemukira none uriyumvisha ko nari kumukunda amahata vraiment nari kumukunda byari bigoye maze guca ubwenge nivyo nabonye nkiri umwana impossible rero sinari kumukunda bon Dieu merci cyamba orienté muri internat cyangwa ndakwiga muri lycée maze gushikayo ndi muri 12 baca baratandukana nawe batari mu 11 mu wa kabiri nawe cyatandukana ego basi rero mama kaca mbona ukuntu ari umuntu yigwanye ko ari umuntu vraiment abana biwe yabamije iruhande yiwe peu importe ukuntu byari bigoye kandi turakura imagine maze kuhava après iyo 10e
papa nta kintu yacamera nk'umuntu nyene menga aranyanse atashaka no kubloka kumfasha ko nivyo mwana yakunda gufasha ko turanasa rero mama yambwiye ati humura mwana uzokwiga rigiye akamadekuvera akakudu credit nkaja kwishuri nkiga DMS ndaheze ishuri no kuvuga urukundo nabonye mama wanje yamaye rwatumye numva yuko nta kindi kintu no kunda choza kiri superieur ya mama papa affection sidahira maze kuronka umwana naho byaciye bihinduka ahubwo numvise umwana ndamukunze urukundo rw'ibisazi ego ntaguciriyemo gukunda mama wawe byo biri muri bose ariko gushika no kuri puye kurunkwa umwana hari ikintu kiba cyabaye wanze ugakunda undi muntu uwo muntu akagufasha kuronka umwana hari n'abamuronka atari uko uyo muntu bakundanye Jean hari abafatwa ku nguvu ivyo rero sinabidebata ko cyane rero ako sinibaza ko warafasha ku nguvu oya ntago nafashwe ku nguvu maze gutangura universite niho hari nyine umuntu twakundanye nubwo twabonanye iminsi mikeya naho ndi mu wa kabiri nyene acaragina nca ndabandanya muri interna tuja guhura ndi mu wa kabiri wa kaminuza yabaye nka hot trouvaille twagize urukundo kutikontrola wamasazi twakundanye une semaine indwi imwe bazi kundana umuntu indwi imwe nta vya fiançailles nta vyiki twakundanye indwi imwe cha turabana aro havuye umwana tubana nta famille bizi ntaki gusa nyene abi wabo je baramenye kutegeze kubyaro nyene arampresenta ariko nta kindi kintu cyakoze twaratwawe nyene n'ivyo bishobisho turabana mais kuva le premier jour dutanguye kubana narabonye changement gerageza kumvisha yuko ari ubwana ukurimo canke urugo ruragoye nkanuza abankuriye bo muri famille wabo kenshi nibona hanuza abatantine arafite n'umutantine wewe nkunda bakanyinye kubi wanje turanasa bazavuga ngo turasa ni wagenda guhanuza nakunda kumuhanuza cyane kuko yaranyereka ko nkunda vraiment rero tumaze kubana harajemo ibihuhusi byinshi hajya umuntu atari uwiwawe nubwo mubyana banacumi birangira mutandukanye kuko ntaba ari uwiwawe none womenya guteka atari wawe mugiye mwamaze no kubana kucovuga nti ibi nibazo bishobora gushika mu buzima ariko bigahera voilà uremera ko gusenga biruta byose jewe akenshi ikintu caza kumba ko nakirose ngira ni impano imana yangabiye kuko ndose ikintu kicaca kiba bien sûr urarote nagiye uyose indahita gucanye sije navyishiramo sije navyishiramo biba ari ibintu biri kayera gutegerezwa kujayo kuko n'amaviza mu rusengero badoza bagunda kwaciye ko visa ngo USA nta uravuga ngo ndakwatuye uja kuba mu roze nyanyima kandi oya mu gikari ntacu urandotse ruko ducumwa ati nakuroteye byose ni shaka ry'Imana yego sawa bon tumaze rero kunda nadushushe niho narasenze Imana ndavuga ati Imana ndakwinginze jewe namba umukunzi wanje ari sezerano ry'wanje binyereke no mu ndoto ndabibona kugihora unyiyereka nyereka ikintu maze kuryama imagine indoto nagize narose ndahantu hateye ubwoba numva amajwi y'amademo mbona hari kiyaga kiriko kibira amazi ashushe mbona ndi ku kararo gatoya kandi kanyerera nukuvuga nari mfise tentative zo gukorokera muri kijya kiyaga icyanumvijwe irimbye ati ntubona ko aho hantu hari danger candikangura ndavuga ati God forbid undi satani yamvangiye adakeneye yuko nkunda umwana w'umuntu amarimo ki mu rukundo nta gaciro nabihaye kuko je nabona yuko urukundo ndiko ndahabwa ntahandi nigeze kurubona ja nari ndi emporté kuri po numva ko nta kindi kintu cha turibanira yambwiye tutwibana ati ego vraiment umva yakubisaho nari mbabaye turibanira naramukunda cyane naramukunda vraiment kuko yari umuntu amanura kenshi nanje kintu cyatumye numva yuko twobana yari umuntu kenshi turi kumwe bijya bita ngo imitoma yabivuga gake gusa yarampanura akanyereka les valeurs neza kugendera ko imagine nahindi umuntu
nkunda cyane kwambara mini jipe nabikuriyemo si ibintu nize nabikuriyemo kunda kwambara mini jipe vraiment nkumva ko ndi à l'aise ngira ati umuntu kwiyubaha arambara kwikwiza ibintu nk'ibyo donc ntangura kubibamo ndabibamwo nkumva nanje ko binjoheye nkavuga ati il même vraiment umuntu ashobora gutuma ngira changement nk'iyi nibaza yuko ari Imana yanyandikiye simenye yuko derrière y'ivyo hariho ibindi bintu bitwa valeur z'urugo biba bikenewe cyane rero mu nyuma turabana tumaze kubana abagenzi bakamanura Bella wari buse si byiza ushobora kubana n'umuntu base nta kibazo ko mwamaze kubana c'est bon ni musabe mushike mu mategeko basi mu bantu w'izi n'amategeko ivy'inkwano byo birarondeka kuko uburyo ushaka gusanga bugoye nimwaronka mu gishikana igikuru n'urukundo sivyo jewe byo ntavyo niyumviye navuga ati jewe gusa l'essentiel no kombona kwa nkunda ibyo kwandikwa ibyo by'amakwano niyabironka bizokoma alors simenye ko wewe lo type muri we ntago donc yabiretse kubikora kubera ko arafise ibindi bintu yahavale we ubwiwe genre muri make yashaka umuntu amubyarira umwana ariko je ntavyo namenye je naje kuba gusa victime nabaye victime yavyo naje kumenya tota ntaco ndi bukiza mwana yabonetse ntangura kumusaba chérie s'il vous plaît ndakubaha urabizi ndakwinginze ubona yuko bikwiriye byo kunda yuko dushikira muri commune tukabana bizo n'amategeko kugira ngo na famille yiwanje yo bizi yuko ndi mu buraya ibone yuko kameme ndi mu rugo kandi ndi kumwe n'umuntu ari sérieux n'ubuzima bw'iwanje icyo kintu ndakivuze vraiment cyatera uhagarara ntangura kubona karaka nigeze kuronka nkore kuko Dieu merci ntatangura université Imana yarampuje n'umuntu w'umupakistan umugira neza arandihira ishure akamanaje de poche kandi n'umunsi tumaze kubana kwa ntamaraje twakoze yabandanyije bikora ko ntavyo yamenye ko twabanye yakomeje andihira mwarabanye urabishira mu banga nkumenyesha hama maze gukubonana umwana canke uri muri bandi badapostinga ari umuntu adapostinga n'abafise abana batanu umashagira ngo bamubone muri ya look yake naramupostinga yarazi ko ndi en couple ariko ntabwo yarazi ko ndi marié ako biratandukanye ntabwo wakoze muri dusiye tubona baharaye umuntu afise imbanyi sanga yafashe udufoto yerekana bamusomagura kunda ngira abona amafoto agenda trending kuri réseaux sociaux ivyo ntavyo nakoze kandi ko yuko atazi n'ikirundi cyangwa kwandika kanote cyo mu kirundi ntiyamenye ivyo ari byo voilà none nari ncunye navuga ati ndeka abandanya ndihira natwe byo dufasha kugabanya les dépenses parce que kaminuza bitoroshe mugabo wizeye kaminuza muri kumwe n'uwo mwabana mu rugo donc twabanye ndi mu wa kabiri wa kaminuza hari mu kumunani urasanzwe ari kuruhigwa n'uwo mugira neza wonyene yego rero tumaze kubana icyo kintu cyambabira nk'ucibagiwe niho rero maze gutwara indaca ndagwarirekwe abamama barabizi irekwe naragwaye cyane nkava mu isangira ubuzima bubi ntangura nyine amagara atangura guhungabana ndasiba kenshi ku ishuri nashoboye gusiba tuwamo ntatonda ku ishuri uri muri kaminuza ndi muri kaminuza rero niho yaciye avuga ati reka mpamagare sister wanje mugumane yo navuga ati ahubwo muhamagara zejo sivyo muhamagare azejo duhure sister wacu araza kubera hari n'ibindi bintu namufasha nyine bya business acaraza turabana le premier jour naramwakiriye numvise nishimye kuko nabona amenga ni nka petite sœur ariko uko iminsi yagira cyana ko byagiye bimbera bibi kurusha no kuvuga ma propre belle sœur twayaga vyose umva namugurukira gusumba n'umwana tuvukana akaca fata bijye nyene twayaze akaca biterura akaca bishira musaza we ahubwo akaca hindura hamwe tukajyana tugashwana ntazi ibintu tuko turafa kumbe hariho washikanye inkuru voilà sinari bwabimenye donc nari mu innocent ndiko ndazira icyo ntazi rero niho umunsi umwe ujya mugira neza yanyigisha yarantelefone fisinda y'amezi indwi atazi yuko mfisinda aca mbaza ikibazo hello Bella, are you married? Tavuga ati no sir. Naciye mpakana kubera afati nani abigiye kugira ngo amaduku. Ngo okay, namba utari married urashobora kugira mfise urubanza rw'umwana nifuje ko haba. Urasizoba mu Burundi? Bon, aho donc
residence yewe ngaho mu hajya haruguru ya Buseko kuko afise zibiri Kinindo ari ni Bujumbura na hariya mu Cibitoke ari kuri Buseko kuko atwara azanya muri Buseko yasho ndavuga ati none ko navuze ko ntari marié kandi mfise inda ikuze ntashobora no kuyimira biraherera bakujya naje ntagira aho mbika naciye ngenda umugabo yaraje ndamubwira ati shit bati ibintu bibaye gute jewe binisha mbwiye duhure ngende niwe afite urubanza rw'umwana kandi urazi yambagije ngo none ngo rarongo ndavuga ati oya cyahera wanyihakanye ibiki byinshi nyene ewane turashwana birakomeye ariko ivyo wabikora ku nyungu y'umuryango ati voilà uburyo antangira bw'ishuri manje nari kumwihakana gute nari kumwihakana kuri wo mu gihe famille yanje yose ibizi baza hondi tous les amis navuga niro kubera uyu muntu ariko aradufasha kuko niyabibloka ntayadondihira kandi ni kuneza yiwacu s'il vous plaît ajya amafaranga y'ishuri avuyemo akayaturihira ni vyiza biradufasha ajya ari kuri hadokora ibindi hewe twarashwanye acambwira ijambo rivuga riti umviriza nusuye kunyandika ijambo na rimwe ndosaba kuvugisha ndagusanze aho ndagusize acaragenda ndavuga ati ndapfuye niko mfise inda Vinishi yabona ko deja bamaze kuntera inda nkamubwiye ko ntari marié none icamvuga ko inda nayikuye heno naciye mfukama hasi bukebuke ndavuga mana kujya wanyise shaka ry'Imana namba ari ubugombe bwawe uno munsi birangira yuko atazosaba kundihira ndabyakira akundi kangende naciye noga asha isha nambara mbere agahuzu nyene kerekana yanda neza uko nyene iteye bambwiye ngo mbari dira ntadira nambara je ndambara nyene abone ko mfisinda namba birangirira ngaha azo ari shaka ry'Imana ndafata umuduga ndagenda mbabaye nsenga vuga ati none ni naviyo akaca avuga sinzo kurihira n'umugabo akaca avuga ati rero ko wanyihakanye biraheze canja toke birancanga nyene ariko ndagenda maze kugenda j'étais un peu surpris kuko nta rubanza rw'abana ariko umugore uwo yandiye ishuri yaramaze igihe abaza grandse ko grandse akora iwiwe ati Bella arafise boyfriend no kamwe navyo no umenya ko ntiyari ku expose ko ndi marié ati byo navyo no umenya navyo tuyaga umwese abana n'ubuzima bwiwe kumbe hari umusore wo muri famille wabo yashaka duhure Jacques tuba fiancé umuzungu yize vraiment ari smart kutavyumva aje kuhashika aje kunda excuse me Bella are you pregnant navuze ati yes ma biramucanga ne byagenze gute uriga ho navuze ati yego ndiga ngo hold on yaciye agenda acabwira umugabo acaraza ati muhamagare Bella zenga candagenda Bella you didn't tell me you are married nambye ati no sir I'm not married ntago nubatse ne byagenze nakanu kabaye gusa nambye ati je boyfriend wanje yagiye kurondera ubuzima yaragiye kurondera ubuzima ariko azoza kugira ngo ntabone yuko kamemena nawe ucubyumva ati okay ivyo twateguye umva ntibikunda Jean ntago byari ibyo kuvuga ngo imanza nibiki umusore nyene yarumiwe n'umusore niwe yarari yicaye twarabariko ntiyavuze gusa yarumiwe Jean yandavye nk'isine basero candi yakira ashiramo amafaranga kahuruhuka uzotahejo niba usanje ko nasize urugo rwahiye navuze atahanda ashaka mwijoro ntegoza gushika naje mfati yihuta subira mu yita cyasanga Bella yatashe kuri ko namukunda namugurukira nka petite sœur shamubwira ibyabaye je nashiri twashwanye none Bella byagenze kunuko ariko iyo nagiye ntago byabaye ngo nari niteze narinzi ko ari urubanza ariko bari bategura umuntu kunuko nkivuga iryo jambo yacavuga nkiheza ngo urabona rero Bella ngo rero ngo ntazabibwire ngo umugabo wawe ngo uramuzi ngo ko ari kiyashe ngo akaze washe kwazaguma bigutuka ngo uravye nawe ngo n'amakofu zoyajya ngo ucubimira ngo niyo kubaza ati byagenze gute ucumubwira twahejeje kare urubanza cha turataha numubwiye ko ari umuntu bari baguteguriye nije ndaguhanuye ntukora iryo kosa turakoze navuga ati urakoze no bikora cyandagenda nyikurikirenge ngaho yaca tora telefone wa muntu we
erega umugore wawe yagiye mu cibitoki bari bamuronkeye undi mugabo wa muntu we shani hatari kweri urabyumva shani hatari kweri asha ngo nacenda mubaza ngo none ngiuza kuba ngo mutari kumwe ngo n'umugabo ngo wari kwemera ngo nari kwemera nyene ngo sha ngo kome ngujya mukobwa ngo akunda amahera tutimagine ntana kimwe nzi byagenze gute kugira ngo ndabimenye niho Imana ivuga ati nta kizoba ku bana bayo utabibiye akabanga barangije telefone ndamubwira bere ntiza telefone nandikire umugabo ndamubwiye ko banyivye telefone nawe rero Imana ikimutwara ubwenge zijya message cazigumamo ntiyafuse nanje rero narabiravye Imana nagize rero nuko umugabo yigeze kumbaza umunsi umwe atashe ngo kutambwiye ngo ko byagenze aho wari wagiye nanje ko ndi umuntu mbesha gaki namubwira ati shere nukuri ndakubwiza ukuri byagenze uku nasanze bateguye umuntu uku shabigenda uko niyo naciye ntaha sinari kurarayo ariko kubijanye nabigena navuze nishuye uko ngo sawa ariko mbona navuze sawa hari kinabitse ku mutima jewe cha ndavuga ati it's okay maze kuraba zijya message ndavuga ati belsera manure singira icyo mvuga mu nyuma aca bari waba nimero ya mbere gutwara inkuru gushikana inkuru kutumva yuko ndiko ndazisomye uko amoso zakoroka ndira cha ndamuhamagara ndamubwira ati bere kumbe ibi nivyo uhora ugenda kunteranya kuri frere wawe hamwe tugashwana ntazi icyo dupfuye none imagine iyo ngiza guhakana nkagendera zijya mpanuro wampaye waramaze kumubwira ukuri yari kuca mbona gute urazi ko akobana n'umubeshi wabana n'umurozi rero ikintu yakoze yarandavye aranduza aramanura ubona ko n'Imana yamwihereye uburebure sinobwita ngo nubugufi yarandavye vraiment arangira nk'akatome gatoya aranduza aramanura nanje kwa namuraba nkavuga ati it's okay nakimwe no hindura cyandi yakira danka gusa numva nyene ko mbabaye numva nyene ko mpindutse muri jewe kuko umuntu wizeye vraiment akadakora ikintu nk'ico kandi aho ndazi bacibuka byinshi mwayaze ikibazo uramuhanuza kumbe byo bindi byose naheza kwimubwira cyabishikana reka dutangure kubana nabi s'il vous plaît umugabo twakundana twumvikana tangura imico mibi abagenzi babi agiye hari gihe agenda sinsiwe kumubona ona buke koje sinzi kweshera umuntu Imana niyo mucamanza yaragenda kigarukira bukeye kandi yagaruka hahiriye rimwe zigera atemba yarushe n'uburuhe inzoga uburuhe bishitse ari nk'akazi arimwo kubera ikintu bitaho usanga aho yavuga nti none uyu mugore yarenze nyihakana ati cyayumva menga ba stress acagenda gucumita agacupa ganga abanye byumvira zirasesa nk'wavyibagiwe yabana ntamwemera ntago nari kumusaba ati twandike kuko umuntu mwanditswe none wo kwandikwa n'umuntu temera oya ahubwo wowe niwe yarafise reserve kuko yavyanka ndavuga ati kamera ariko naragerageza nkavuga ati bizokunda nayo mfise espoir ati bitegeza gukunda nkumva yuko menga nubwo vyogenda nabi nkarondeniza yuko vyogenda neza rero kuko jewe mbebe wanje namuze par césarienne naragwaye igihe kinini nkagira ama complication biki bimaze gutangura izo ngesto zo kurara hanze n'ibindi hazamo nizo gukubitwa haje urugo rubika vyinshi s'il vous plaît na urugo sugufyina sugukina amagopo cyambo cy'umuri n'ibyo urugo sugukina amagopo janka kubitwa nkamera nabi nkagwara nkaremba umugabo nyene ndabona nyene ko vraiment nta vision ntaho turiko turaje ntaho turiko turava nkajya turabana ariko sinemere gukora ikintu na kimwe sinemere gukora akazi sinemere no gukorana nawe basi muri business yiwe sivyo ko yakora business mu businessman sivyo kandi vraiment yaramuhezagiye arifise nuvuga yuko ariko yavuga ati ntiwicare madame wanje kakuhaje niruke namenyeye kwiruka ko hari abagabo bavuga nti jewe sinshaka umugore wanje azoyigwararuka voilà nawe yambira zimya sambuka ariko madame wanje yicara rero abana hamatunganye byo mu rugo ndamusanga ari smart reka rero ndakizeko je nayigeze kwimubwira avuga ati imana yaremye ibintu bibiri Eva azovyara rushe Adamu nawe azojya rushe sivyo je navuga nti c'est bon ariko nampereze valeur urabona maze kuba je ntafise ikintu nkora seke ndamutegemeye guhera ku isabuni kira kintu kandi normalement ni ibintu biri normal
umupapa n'ama responsabilité yiwiwe sivyo ariko imvira umuntu agaruka akagutukira n'ivyo yakuguriye akagutukira nabyo yagusumiye sivyo jewe utamfise wo kwambara iyi mpuzu wari bwige yambara kwaye wari usuku ibiki Jean akashaka kunyereka yuko je ne suis rien naramenya nawe j'étais rien sivyo nkukumenga nuburaro nuburamuko kuri je bigatuma numva ko mbaye desi nkababara nkaje ndabukuntu atamana valeur nkuko tuva ko n'umunsi yankubise ankubita abanye bose barabyuka sivyo na nyene navuga ko inzoga zamukoresheje acari namura avuga ko ndi umucafu sivyo uri umucafu uri maraya kuri jewe urumva nk'iryo jambo ndacevuga ati kumbe nta makuru nari mfise kumbe ndi maraya ariko bera ntaguciriye murabizi hari imigano bakiragiye baracatiye akagumye baguma ko niko zubakwa rero nkatwe nk'abarundi abarundi kaze nako kantu twakwiye kwikibuka uko bigoye ugashobora kwihangana wavuze ko rimwe na rimwe usenga Imana ikaguhishurira wakomeza gusenga biravana n'umuntu jewe nakuze ndi umwana afise vision narakoresha effort dasanzwe mu ishuri kugira ngo nzobe umuntu nzobe uwundi muntu narumva yuko negezwa kuba une femme responsable fisi ikintu ndiko ndakora fisi ikintu ndiko ndinjiza fisi nisho no marira n'umuryango w'iwanje ja kujya kuntu nakuze nkunda mama ndabe yuko hari contribution no mukorera omwe kuko ndabona yuko je ntakoze ntibizokunda ntabwo yari kubinkorera ngo umuryango wanje nazo ntibikunda amenye nabi wacu impossible rero navuga nti hari indoto zanje ziko zirapfa hadi umuntu wese agira indoto kandi indoto ya mbere ndayishimira iyi ni indoto burya n'ahandi ni indoto mu ndoto mfise ni yari irimo kandi aha rero ndatanguye rero n'ibindi biri cyazi biri nyuma yego rero ndavuga ati nitwagumana ntacyo nzovamwo vrema kuko umva ntanyemereye ko nkora n'ikintu na kimwe ntamaye na valeur basi afate nk'umudamu wiwe nari meze nk'umuyaya w'umwana s'imagine umuyaya w'umwana wivyari uratahura icarico kubona nyene ko ntacuri ico yambwira tumviriza nubwo twabyaranye abana bane vyanse nzomviraho sigira abana banje umva numva nkumenga kandi dupfuye akantu gatoya yari umuntu yacavuga ngo hitamo ugenda ugumaha uje mwacho bimbwiye ndavuga kumbe rero na presence yiwanje nta signification n'imifisi kuko namba yuko absence yiwanje ntacyo guhindura ko seke na presence yanje ntakimaze kuri wewe vuye kabame nta muntu umwe ari marayika twese turakosa ntawe umuntu wese arakosa umuntu wese agenda arakora ibitameze neza ariko gikuru no gushira hamwe no kwihanganira voilà jewe rero maze kubona yuko iyi famille yacu inyo turimwo nta but dusangiye nta vision dusangiye urumva menga umwe ni nka faveur ari karangirira yo kungaburira wowe kutumva yuko imoto yandihira nja kwishuri kwishuri we sisi yariri hagarutse akayintuka ngo igihumbi ndagwa ku munsi cy'imoto ngo kutumva yuko ndakurihira imoto y'imisi yose ngo kwezi nangahe urabyumva ndavuga none sindi umugore wawe tureke n'ivyo umuduga wawe ntiwawungurira nani turi umwe none kumva ko untukira moto niyo rero maze kubona ko nta kivamwo usiraho nyene acaraza nyene zigera aha agusanga ejo mu gitondo sinyene kukubona iwanje ndakwica avec le bébé ndavuga ati ako ndamfa myekejo kiti ukubaho nuko Imana kandi ikintu cyarinze kimwe aba ari ubugombe bw'Imana burya n'Imana yanyise ashaka y'Imana ntiyihenze avuze ati n'ubugombe bwayo ico nakoze nafasha akana nsaba indaro mu bana kutumva ko nahamaze 4 jours mu rupango nawe arimwo agataha kambona nicaye na ka bebe twicurikiye akinjira kugara karyama karonkitira na Belsac twarabana ntanavuga ati Bel kuri ngaha ati reka basi ntumenza reka basi nteke narure ndakuzaniye mujye na bebe kumva ko musanzanje vyansi basi kameme ariko nawe si yabonye ndaruvuyemo ja hajya na famille y'umuntu itakwishimiye neza biragoye n'amamvu byanyigishije ibintu byinshi Imana izo bikunda ko izo mu rugo mfise experience ntago ndofa gukorokera ariko bera ndafise ikintu nashaka kubaza kuri ico nibutse ko twatanga ikiganiro wambwiye uburyo
mama wawe na papa wawe bagize divorce baratandukana biragukora ko cyane biratuma ukurira mu buzima utarumenyereye warumenyeye amashokora n'amata maze gushikana ukagati ko nshitse muyika ko mbona umutama wanje biriko biragenda nabi bigute wahisemo guterura timbire nti mbe umwana wanje ntazova ahura na za difficulté nahura nazo mu ntango mu buto bwanje ukaba ati je umani ihangane imana yuzobikora arafe hagira ikintu gihinduka ngo protege umwana wanje basi ntazuce hahandi azokorope sare yose yuzuye naraciyumviriye ariko attention hari abantu bavuga ngo je ngo ngumye ngahango kubera abana banje ngo je reste ici pour mes enfants s'il vous plaît ese uyo mwana wewe azokura abona nyina we wakubitwa abona nyina we yitwa umucafu mu bakozi sivyo eske uyo mwana wazoza kurana mentalite nziza erega n'umwana akurira mu buzima anahumoni mugiye abona abavyeyi be bakundana ariko niyo mabona ese atayijoro yaborewe akubita nyina hamwe amutuka handagira ibiki uyo mwana aho azokurana ubuzima bwiza uya ntazokurana ubuzima bwiza ko azobona ivyo abavyeyi ko barakora mu bisanzwe iyo umwana abona ivyo abavyeyi ko barakora biramuhindura naho abari umwana yonka aravyonka amaze gukura naho ari ibintu bigenda biramubako bivanye n'ivyo yegera abona ivyo rero navyo si vyiza kamera voilà ariko hariho no kwihangana jewe narimviye ijambo ryitwa kwihangana ariko ndabona yuko kwihangana gutotuma mba stupide ndabona yuko atakintu na kimwe nokomera ko cisha inzozi zanje jewe numva yuko atakintu na kimwe gishaka kunzibira kugera ku nzozi ziwanje navuga ati peu importe aho mama atageze je nzohagera kuko ndifuza kumubera a hero ndumva yuko ntegeza kubera mama wanje intwari kuko nubu ndumva ikintu kinyishuza donc ubuzima bwa mama intwari kazi merci beaucoup numva yuko ntegeza kubera mama wanje intwari kazi nkumva yuko mama hazogera igihe agere mu zabukuru ari kuri responsabilité yiwanje ndamumenye ariko nkabona yuko ivyo ndimwo naho bizokundira ahubwo nanje nzoheza nkawe kandi nkiri umwana mutoya imagine avec les 23 ans fils je navuga ati jewe bera mu myaka 10 iri imbere nzoba ndihe igihe gihe byaba warufise nk'imyaka 20 kuko oya ni vuba cyane jewe twabanye mfise 21 uravyumva ijya periode ya grossesse cyanda muvyara umwana ndi muri 22 ans cyo tuza gutandukana ndi muri 23 ans kuko nakuje 23 ans le 22 février cyo tutandukana le 20 février umva après le 20 le 21 le 20 yari anifa yiwanje ndi mu marira menshi sinzi warakize anniversaire cyo nayigiriye mu marira mugabo warayikotse nayo nakoze narasenze imana avuga ati merci Seigneur kuba nkiri muzima hari ico ngombako mbo tumaze rero gutandukana barabizi abantu burya bakundanye biragoye hajya mumaze gutandukana bavuga ngo aho kaci ntacu gwanko aho hari gusanga haje ugwanko rusumbana rwa rukundo warubizi ugwanko gwishi rusumbana rwa rukundo tumaze gutandukana bon kuko je nta kazi nari mfise nawe ucumva ubuzima ikintu cyankwiyo ni gike abagenzi bari hanze kuko ikintu cyose uzidovale aho umuntu agurira umugore we yarakinyasi were kuri telefone ibiki vyose voye mais j'étais à l'aise navuga ati ko ndi muzima c'est encore possible nta kirapfa nibishoboka byose nzobigerako nagi avec le bébé mama ndabimubwira kuri telefone aca ndongera amafaranga atirondera akazu gatoya kabaye ubura kora stage kuko sinebwa akora stage cyanda bigenzo kabagenzo bari hanze bakaza bandungikira amahera hari $100 hari wagira ukunuku comme ça bigatuma ngira gestion nkijera nkamenya kuntu ngaburira umukozi nawe fisaka nagakozi gatoya kansiganira bebe ngiye muri stage nkamenya ukuntu nitaho bebe ibintu nk'ivyo maze guheza stage rero mama ntiyari gumandungikira stock umwanya n'umwanya oya kandi nawe umva sinashaka kumurusha kuko nzi guhabwa ko nkeneye ageze muri yaje nkeneye akeneye kujya ivyama vy'wanje nese naguma ndamwonka kuko nawe ararusha vuye byose ndavyumvira hageze igihe nyene pa umwana atangura kuvuga amajambo mu mpereze umwana wanje ibiki nibiki haragira igihe nyene ngira ubuzima bubi ndagwara ndaremba n'umwana acaragwara akumara vomisa umwana ronda umva konda amaso arera cyanavuga nti bon reka rero lo bebe ko bigenze uko reka ndamurungike mama abanza mwiteho naje nayemeze nabi kuko na stage sinari nkitonda ndabigira mama mbwiye ati reka gutumutwe zana bebe ndamukurikirane ubanze uheze stage ni wayimarana ukwezi kumwe uzoheze umutore
wamaze nawe kwiyekipa umaze no kubona utuntu wokora bebe cyandamo petit sœur niwe yaje kumutora ko je ntago naduze muhira acara mutwara muhira mama abanza aramwina iki akana nyene mbona yuko kuko yaguma avomisa agira amadiyari mbona biriko birahera rero niho nyene sewe nagiye mbona turi hahomba nari kumwe n'ubwanza nje twa Mandine aradodora ngo nshaka kuraba umwana nawe muravye sinamwishuye acaragenda rero petit sœur kanje bukiye karoza bebe kace karamufotora acabona ifoto yo kumwana ari muhiri wacu niho kuca duga muhira ahitana jije president ahitana bande ngo tegeza ko umwana wanje ibiki yataye umwana yavuga ati yataye umwana ameza ngana yarafise yari muri yagomba kwize 9 mois ibere rero cyarira mwanga kuko tege wacu hari ukuntu tutonse umwana umva hari ukuntu ibere rikuvyuka bigasaba ubanze kwanza wagaruke kumwonsa umwana uje ku miti muga ukanya urayakanya kugira ngo ntumucutse ubwo mukanya ari kunwa imiti y'amatretuma nawe bamuha umuti gusa mama we yakoresha ikirundi yo kumwina arasara mu mwana wanje ntagaro gutabwa ruguru ibiki vyinshi we yavuga ko nataye umwana ruguru namutaye mu kugatumba agira ubuzima bubi alors ndamufise ntazi nukuntu abayeho ntazi umwana ngo anwa iyiji ntazi umwana ngo bimeze gute sivyo kwerigeze no kugwara ngize ngo ndamutelefone yambwiye amajambo atari meza nace numva mbaye degute numva ndabaye décourage ndavuga ati mwana wanje reka tuzomenyana arasara nyene mama bamusanga ku kazi jeshe ndaduga muhira ndavuga ati mwana wanje shaka guha nibikonda shaka umwana ataracuka namumukeneye n'uwi wawe sino bihindura ariko kameme n'amategeko rafise ukuntu acugo rubanza sivyo ngo hangi bwinagwa tumviriza wewe rondera umukozi sivyo uhemba umukozi uwo mwana wawe uguma ureklama hama umumenye vyose umenye kunabaho je nakimwe duhuriyeko ariko umenye umwana wawe urabe ko umwana tutagumana sivyo kuko je ndi kuri stage kandi ntago nunoca mpeba ishure mpebe gukora stage byose wefuti kubera wewe impossible nta kintu kimwe gukora ngo nyikiri indoto nuko nyimbira ikinogo ntaco nogwa impossible cha turavyumvikana cyaremera ko azoriho umukozi n'utuntu duto duto bebe ico genda cyenda mutora cha turamanuka ariko icyo mutora mama yamaze kumuvura akoresheje imiti y'ikirundi kugira ngo yaramwinye jambo byo kuva misave vyahetse ketse nyine aka allergie yari yagize kubera climat mwana vuye Bujumbura kacegenda hari n'amazi umva ko ari difference kari gato cyane Jean ntago nari ndyohewe ni hamwe gusa nyene ubuzima buratuma ukora nico utokoze because of life rero mu nyuma maze kubona sindaro nk'akazi stage iraheze ndiko nandika igitabo naha ewana ndabona neza yuko kujera bebe biriko birananira ndabona ko umwana wanje akagira ubuzima bubi ntari nifuza kumubonamo ndiko ndabuko Jean uko je ubuzima bwahinduka ndiko nawe bwahinduka ya matarabura bon kwa kumitaho kwa kira biranka naramwonsa vraiment none ugira ngo yari yonze Jean ndavuga nyene care basivyo kuko urabona umwana yamenyereye ari mu buzima bwiza uba mu nzu y'amakaro kaja kwa mugashambrete kamarido urumva haraho changement nawe ucubyumva none narabimenya aravyumvamo kuko umva se wigeze kuvuga ngo umwana wanje ngo ubu ngo azo nyene ngahano abantu baba mwiwese ngo tuba mwiwese na bebe urumva nace mvuga ati rero kugira ubuzima bubi ni ngombwa none umwana bamwiwese gashaho yongana n'umwana wa ku makaro reka tugira ubuzima bubi arasara ngo mu mwana wanje ndavuga ati basi ndagusavye mugihe jewe nkiri ngaha kuko hariyo voyage nayo ndategura mugihe jewe nkiri ngaha reka ubuzima bubi bw'umwana wanje tubusangire je n'umunkure mu ntoki simbura n'ukuntu nobaho ivyo nabivuga hakigendeka nari nkibona yuko nshobora basi gukora n'umuntu butobura rero niho mu nyuma ndavuga nti bo kameme nkaca mbona n'ibintu vya voyage byanje biriko birihuta ngo nemwe biko biracamwo ariko icangira kandi izindi obstacle byumva ndambwiye ati rero wewe nta kibazo kuko umurekera mani ndaguha umwana wawe akira ariko twandikirani umwaka yarafise umwaka inane quelque deux mois uko nyene karakana gagara dede vaye gafungura nyene ibintu byose kandi azi no kuvuga utuntu tumwe ngo ryarya ashaka injya utuntu nkuto nyene mu kuvuza ibintu byose neza ukatakigoye cyo oya mbo utujya nyene tworoshe tuyu mwana herako n'ubuyi n'amata ngara abana baru gusanga bakoreye mu buzima gasanga umwana ameze muri akarakubita mu mutetezo w'ikigo oya dafisa menya none yo camira bitari sawa kwamira rero niho yavuze ati reka twandikirane sivyo ko ndaguhaye bebe kugira ngo umwiteho je nagize sacrifice kugira ngo umwana ntazobeho nabi
ntagire ubuzima bubi nk'ubwo je nagize ko navuga ati se wafise amahera n'umuntu w'umukire cyangwa cyo nko abyivugira ati twebwe abantu tujyayo twarondeye abantu b'abakire navuga ni namutore basi jewe ntume mbabara ariko bebe abeho mu buzima bwiza yorohegwe basi je ni nabambabaye nkabona umwana asa neza aravyibushe nzovuga ati merci seigneur kuko icyo nzi cyo nuko se we yakunda umwana ariko vyinshi ariko kubimukorera kwa je nenda mufise umwana yaba victime na jewe kuko ndibuka umunsi namubwiye ati mutore yaragiye agura les matériels zikenewe agura ama pampers agura ibintu byose amakarata y'amata nkabanzi ko ndamufise ndanamubwiye pampers atayo yagura voyez navuga ati kumbere yashakagira ubuzima bubi ndamufise nanamubwiye navuga ati none washaka umwana agira ubuzima bubi ndamufise mugabo ntaco byose Imana ibibizi we mutore umwiteho ntabindi hama jewe nigwane ko basi umwana azuze kumbona muri fitira ntafise ubuzima bubi azombone mfise cyo ndamumarira kuko sinifuza ko umwana azombona na marira ahubwo nshaka umwana azombone acagira surire na mama wanje azogire surire biciye kuri jewe rero ikintu cya mbere nakunze mu buzima ni mama wanje n'umwana wanje kuko umwana yatumye numva yuko mpinduye ubuzima yatumye numva ko umenga sino kwicara ahubwo nkwiye kwigwana ko gushika ku munota wanyu kugira ngo azombone mfise cyo ndamuha ikindi kintu nanse mu buzima bwanje numvise ndachanse nta n'umuntu nocifuriza ubukene gukena kuko iyo nkiza kuba ntakenye ndi umuntu ufise nanje ntago naye gutwa ko ndi umucafu natutwe ko ndi umucafu kubera yuko ngira nari ndimbura kimazi ntaco ninjiza nta kanoti umwana wanje yagize ubuzima bubi kubera yuko nta kanoti nari mfise hageze nigenda mutanga ntabikunze ndamutanga na Maria Silvupi uwo munsi ndawibuka kweko atakanoti sivyo ndafata ama decision ndimvira no kuja ahantu ntogiye kubera iki atakanoti sivyo cyambu cy'abanyarwanda ngo ikofi nico gituma rero ndavuga nti ubukene ndabwanga kuko ubukene vraiment n'intebe wari kwicara ko ntayo wicarako ukenye naho uzorengana bakubonye wibereho kubera ubuntu bw'Imana bazovuga ko bayeho mu buraya kandi ntabwo ukora kuko ibyo ni byinshi nagiye numva hirya no hino yashatse kwibera imaraya yo mwibarabara ibintu byinshi ariko navuze ati Mana wowe umenyera kure umenye kiri mu mutima w'umuntu ndakwinginze nkomeze ikikombe kindengana nari mvuye kwiyahura ndayigura sumu yapanya uyimupfe uveho imfemveho ariko ari kujaye cya wibaza akuzocusha hanya yero kushaka ry'Imana ntivyakunze vraiment ntivyakunze ko ndayinwa navuze ati birakaruha je nzobaho kubera Imana nzobaho uno munsi uri wenyine umwana ntimuri kumwe mbo uno munsi umwana ntituri kumwe na papa wiwe kandi Dieu merci ameze neza aravyibushe aratagase vraiment ikintu gusa cyabaye nk'imbabaza nuko nabonye yene papa we yandika ibintu ku mastati hari kuntu nabonye nati controller burya nyene biba arandika ngo wasubiye ngo kuba amavuta ngo nyoko yaragize neza kukuntako ngo niwitagatire mwana ngo uri kumwe n'umuvyeyi kugira ngo je bonekane ko ndikivume ko nataye umwana mugabo DSL konetu navuze ntitsoke narababaye kutumva ko narize ijoro ryose burinda buca uravyumva aho hantu nabanyene kajya gashambrete twahereyemwo umva nari ndi kuri avance mama yampaye avance irahera rero kujya kuntu umuntu agira abagenzi umugenzi akavuga ati ngo twigumanire ube nawe urapambana n'ubuzima urabe yuko ari cyo woronka umugenzi wanje caturibanira waye komsa rero bon n'umugenzi ariko je ndamufata nka famille kuko hari abantu udakwiye kwitwa abagenzi ahubwo arabavukanye kandi jewe umuvukanye si ngombwa ngo abari ngo umuntu je namwamagara kuko yaranyeretse yuko ari inshuti yo ku mutima ari umuvukanye ari amaraso ego asero turibani ni story ndende nimwe navuga nti mu buzima uragenda arahura na byinshi bitandukanye hari bitwigisha hari bitubabaza hari bitunezeza ndibaza naho nimba wakurikiranye story ya Bella Shaka hari inyigisho hari mu bibabaje hari mu bintu byotuma nawe ahuri hose umva ko ari kintu wo kwakira ariko Bella ndafise akanashaka kubaza hari ukuntu abantu bakiri bato rwaro wabivuze ati mu ntango natwe nibishobisho urukundo ruransaza
no musi ariko ati narize byinshi byatumye mbapoze kugira ngo nzofata indi ngingo bizontwara umwanya kwiyumvira ugwaruka rugenzawe abo mwaciye ku ntebe y'ishuri abo muri mu rugero rumwe bashobora kuba batarahura ni ibintu nk'ibi ariko mu gihe nabo nyene botwagwa n'ibishobisho chance batufata umwanya ukwiriye ngira tutazi ko byo bashikira uwo babwirike bo reka ndabibwire abakobwa kuko burya abahungu mwebwe mwubahwe abahungu burya umuhungu ntata valeur s'il vous plaît umuhungu ntata agaciro jewe nubwo twobana ukaba umugabo wiwanje tukavana nubwo twogira divorce je nzoguma ndi traité de divorcer nzoguma ndi umuntu nitwa yuko yaravanye n'umugabo ariko wewe tuvanye n'uno munsi tuzana inkumi donc umugabo muri make ntata valeur kandi ijya nko muyizanye ugumuri chef de la famille ugumuri umutware kutavyumva ikinono hanura nkugwaruka dukora dukurikirana les jeunes filles nuko umwigeme wese ategerezwa kugira inshingano je ndavye nk'icyo vyanyigishije yuko imbere yuko nari kwinjira mu rukundo nari kubanza kuba financièrement indépendante nukuvuga nkaba ni ntategemeye umuntu fisi ikintu nkora fisi ikintu ninjiza kuko iyo tukiza kubona ndagifise hari byinshi bitari kuba kuko mabukwe nari kumugurira igitenge akavuga ati belle sœur nari kumukorera fete akankunda voyez umugabo nari kumugirira udu surprise ndamubashe ariko kubera yuko je n'avais rien ntacyo nari mfise kandi bavuze ngo si tu n'as rien tu n'es rien atacu ufise ntacuri icyo rero nicyo nkorera ko ubu rero bandugu abigeme badukurikirana ugwaruka s'il vous plaît ihereza inshingano dès aujourd'hui burya mariage ntago ari point final twebwe abakobwa ukuntu tumeze wowe kumva yuko nkeneye umugabo kandi amaherezo y'inzira ni mu rugo ntawe uvyanse ariko ubakana ufise ikintu kiwawe s'il vous plaît yari ugwaruka babona ati kanaka ari ne yaragize mariage Nadine nawe ngo nabonye save the date akumva ko nawe vraiment aho yicaye ati karabaye ikintu nababwira burya ubuzima ntago ari competition wowe ukeneye kugira ahantu uzirabe wonyene ubwawe ntuzabe kuri kanaka kuko ugiye kureba kuri kanaka uzohubuka uzofata n'ingingo utari gufata yego uravye ngo kanaka yateye imbere uzoja no mu kuzimu ukore n'ibyo utokoze kugira ngo kubera ko babonye abandi bagusize impossible nikuvuga bavuga bati kila mtu ana mwendo wake sivyo na mafanikio sio mashindano nikuvuga gutera imbere sikuvuga ngo na mahiganwa burimo kila mtu atafanikiwa umuntu wese afise curohamagara kwitonda urwaruka vraiment abakobwa discipline ubanze ugire discipline yo mu umufuko wawugire discipline kuko niwe mara kuba ufise akantu kiwawe nta muntu muzokundana ngo agukoresha ukaba itirize to be used nikuvuga ukaba itirize kubera yuko ukeneye amavuta yo kwisiga ukeneye fondote ukacusanga uri kuri abayitirize ku buntu buto mwumva kugira bati il faut chercher de l'argent kugira ngo wevite les rapports sexuels inutiles kora nawe uri umukobwa bijyana umuhungu akora nawe wobikora kujya umuhungu apambana bicuka ku kazi yarushe nawe bicuka ku kazi kujya nyene ukabikora Beyoncé ntago yiswe Beyoncé kubera Jay-Z Beyoncé afite izina giwe ugatwe kiwiwe nuko umugabo wobana azoguma ari Beyoncé banavanye n'umugore azoguma ari Beyoncé Jay-Z aguma ari Jay-Z bivaye n'akanafisi voilà ariko uje ku mugabo umugabo wanje afite amafaranga niyaguta hanze amafaranga bazo yagumana wowe uzosohoka nk'ideshi voyez nico gituma il faut kuba ukiha initiative n'umukobwa ukibaka kwanza ubwawe kugira umungu muzokundana ntuzomusaba amavuta ubu context nuko burofa ariko kwibaka navyo amashuri raho ugasanga ukuntu urako go kwibaka biragoye acero ntaro mutipe yazirondeye ntayindisho abafise acagenda ngo nico gituma navuze ati ubukene ni bubi ngo gukoresha n'ivyo utokora ufata amahita mutofashe ndavye ukuntu nyene uyo muntu wanje yigegeza kunyereka yuko ntacyo ndi ko atati nico mfise akanyereka ko ari umuntu hejuru kwera ibintu atunze ubutunzi bwiwe voilà numvise mbaye de gute s'il vous plaît ubu umuntu yo maze kubana naho ubutunzi bamubusangiye oya biragoye niko atubwira ati umuntu umaze kubana mwa muri babiri ariko muca mucika umwe bon ivyo navyo mufise babiri mu muryango ivyo navyo rero wo tumvuga ati bari vy'abana no kuvuga ivyo navyo biba muri ubwo buryo mu gihe muri légalement marié apana gutora bajya abantu batora bakaca bibanira ivyo rero ntibisa
cyane ni ibintu byinshi tuganiriye kandi n'ubwo warubwiye nti mwitonde bibaye ngombwa wanze murondera akanoti kugira ngo canke jo bundi ntazobi voilà cafu cyangwa ibindi voilà jewe ndizere yuko vraiment jewe ikintu nizeye jewe nuko umuvyeyi nyise shaka ry'Imana vraiment yubahwe iryo zina ndarikunda cyane kuko bimaze kuba ivyo byose vraiment ubuzima ntago bworoshe ariko je suis sûr ko ishaka ryayo ari ryo ryabaye bizogenda neza kuko ndabibona vraiment ego murakoze cyane shaka ariko ndaza aho ari umwana arakumva kaja mbobwira umwana nakihe voilà merci beaucoup umwana wanje hari hose shaka gukura ndabizi yuko siwo kumbona muri no misi ubu nagize umutima nk'uw'intare kubera ko nifuza ko umwana wanje azombona mfise ikintu ndamusigira sinze ndamufire nabi icyo nobwira umwana wanje yitwa Iteriteka Princesse Daniela ma fille ma bien-aimée umenye yuko mama agukunda kandi cyane uri umuntu w'agaciro mu buzima bwiwe ku buryo wumva ko n'ubuzima bwawe yobutanga kugira ngo azagire ikintu azogusigira ndabizi ko uzokura bakwigisha ibintu biriya nkuko bimaze gutangura ngo warakoze ku muntako bisigura ko nataye umwana vuye burya nivyoroshe umwana ngana kurya kumurekura umva ikintu cyambabaje cyambere n'umunsi namurekuye icyo gituma rero peu importe urugendo ni rurerure ndabizi ariko ndazi ko friend of azombona yego murakoze cyane ngira umwana arabyumva burya umwana bakiri muto ariko ibiba byose mu mutima wiwe ngira arabyakira umwana urumva ko kunzwe n'umuvyeyi wawe ariko bavuga ati aho kaci ntacyo rwanga ubu hari umuvyeyi amureze ari we mwahoze mu bana sinzi nawe usanga ufise akamisa ashaka kumuha ndazi katagwa nkururimo ibihe bishikanye n'imva na satani agenda atega imitego bo urumva je ntago nomukondana kuko umuntu yarakwandikiye ko ari uwiwawe aba ari uwiwawe atari uwawe nawe uko byagenda kose muratandukana sivyo kandi mushobora gutandukana mu nyuma mukongera mugasubirana donc jamais entre guillemets reka ibyo twari tubireke sivyo akajambo kamwe no mubwira vraiment niyubahwe agira haba yubahwe kabisa kuko kandi amufiriza umugisha mwinshi kuko please ari nk'umugisha please umwana amererwa neza please ubuzima mubera bubi please n'umwana amererwa nabi yo mugeje ntararonka imana imuha umugisha mwinshi kuko byari no gukunda akanka no kumutora umwana akabaho nabi vraiment umutima afise wo kuvuga wo gukunda basi umwana amaraso yiwiwe imana imuhera umugisha ama yibereho kandi ategeye n'urugo rwiza murakoze cyane kuko ngivyo gusana byo ntibirimo navyo tuzi byo nitwo ko commenter kuko ibintu byose ni imana ibikora kuba no munsi muhora mukaramukaya ni byiza turizera yuko ibyo bishaka kugenda neza ikije tubigushimire tugushimire cyane n'umwanya wafashe ukaduha ikiganiro twayaze byinshi ufise story ndende wayikurikiranye ngira afise icyo yatoyemwo afise icyo yakiyemo kizomufasha cyangwa azohanurira n'abandi wakoze yego merci beaucoup nanje numva nishimye au fait yego kuko